gikomeye iyo umwana ataronse ivyankenerwa iyo utamuhaye ivyankenerwa igihe yibungenze ngo anyunyuza ivyankenerwa vyawe nk'akarorero iyo umuvyeyi adahaye umwana canke atihereje ibintu bifise iyode umwana arashobora kunyunyuza iyode yiwe igahera umuvyeyi akagira umwingo kandi atawo yari afise akagwara umwingo kubera umwana ataronse vya bindi yari akeneye. Ni ukuvuga ngo abavyeyi mugerageze mugaburire abana bari mu nda ivy'akamaro. Rero niyo vitamine B9 nayo nyene tuyironka mu binyantete. Ibinyantete twoyironka mu mboga, twoyironka mu mashu cane cane chou-fleur na brocoli. Ego twoyironka mu biyoba kandi iri no mw'isoya. Rero muri make ayo mavitamine y'ubwoko bwa B arakenewe cyane ku muvyeyi yibungenze. Urakoze cyane, ushobora kuba dusanze tugeze hagati utatanguranye natwe, ariko twagomba tukubitse ko tuko turigana ingaburo y'umuvyeyi yibungenze. Twasanze hari amavitamine adakwiye kubura, nawe uvyumve uzabibwire n'abandi. Vitamine A, vitamine zo mu bwoko bwa B, nizo vitamine bariko baratubwira bakibandanya kutubwira n'izindi kugira ngo ugerageze. Si ngombwa ngo ibintu byose ngo bironkere rimwe, ariko niwaronka na kimwe muri ivyo umenye kuri ko urarema, hariho ikintu kiri muri wewe.